ntushobora kuvuga rero ngo nta tegeko na rimwe rituzi kandi ibwirizwa shingiro rituzi. None ko mwibwirizwa shingiro amasezerano mpuzamakungu Uburundi bwateye kw'igikumu, zi neza ko harimwo ayavuga uburenganzira bwo gukora ibikorwa byose bya gisivile na politique twemerewe gukora, yovuga gute yuko atanamwe tuzwi n'amategeko. Seni bitwa yuko ari urwego rwigenga, ntibagomba gukorera ku gitsure cy'ubutegetsi, ntibagomba gukorera ku gitsure ca leta y'u Burundi. Seni nisome ingingo ya 21 mwibwirizwa rigenga amatora. Iyo ngingo iravuga iti mu gihe cyiyandikwa ry'abazoja mu matora, imigambwe n'abigenga canke uwigenga bafise uburenganzira bungana bwo kurungika abahagararira iyo migambwe canke abo bigenga mu gucungera yuko iryo yandikwa rigenda neza. Ndazi ko nimwabaza ico kibazo bacababwira ngo abakandida bazomenyekana hazga indwi zibiri. None kwiyo ngingo ku migambwe yubahirijwe, none abakandida b'imigambwe turabazi, gusa barigovyura kugira ngo babandanye baducinyiza. Abantu ivuko duhaguruka tugarukira igihugu cacu, inzira nziza ni y'amatora, tubije mu matora duhindure uburongozi bw'igihugu kugira ngo ejo hirya yejo nyuma y'ayo matora abarundi bashobore kugira ivyizigiro.